Semerera duga kwijambo. Weekend nziza hiyo. Ego namwe muragumye aho muherereye. Sava kabisa, Christmas vibe zatanguye. We baguhaye manda yo kunkurikirana ndibaza. Wese uragoye gukurikirana, wewe uri hose nk'imvura. Ndagutsitara ko ndiko ndizungurukira. Yaje ku ma réseaux sociaux ngenzwa n'ukuri singenzwa na politique. Ndi à la recherche de la vérité. Okay. Ni no kungurana ubwenge. Je n'ai aucun mandat politique kandi nta numwe ndaza kuri gisa ifise kiretse ntuze bon les fanatiques quoi. Sinzi kugira commentaire kwiyi sijira aha hejuru hari ibintu byinshi byabaye mu karere. Ijya MONUSCO yo muri RDC manda yo bayongereje kandi bayongereza n'inguvu par rapport y'ivyo aho rikora. Donc priorité razwa ari ni protection de la population ndibaza nimba ntihenze. Hama hari ambassadeur wa États-Unis au sein des Nations Unies bariko barigira ivyo guprolonga nyene manda ya MONUSCO. Mbona we muri déclaration yagize comme la fois passée yavuze yuko M23 nose imiteza kuva muri Uvira ariko iteza kuja a 75 km ya ville ya Uvira. No kuvuga nimba ajya muri hejuru utahazi neza kuva Uvira ngiye nto shari za Kamanyora ngirugeze nko kuri 80 ndibaza gucyonye. Bene wacu naburazi ko bo objectif yari ngo Kalemi hama Tanganyika niki nibindi. Numva ko ibintu bigikomeye. Ikindi naco gikomeye ni iyi ntuzeye corridor ouest bariko bayishiramo inguvu zikomeye gose. Akantu hariho ntuza amashome de fer mugabo atari bien aménagé. États-Unis yashizeyo 550 millions zihuta. Bade nayo ishiraho 220 millions. Cyumvikana ko ama minere yo muri est bariko baragwanira. Ashobora gutransita mu myagiye ashobora gutransita muri Angola. Donc cyumva igituma ndakubwira yuko ubona mwene wanyu hariya muri Noro na Lorenzo umenga bagomba gucana imitwe cyagizwe bakwiye muri Kongo. Ibindi navyo swa tuvuga muri rusangi mu karere icokogwa vyo tuma ibintu bigenda neza, vyo tuma no population ijya nino bamererwa neza. Bitandone yuko ntuze la population mw'ibihugu itera yongerekana. So urashaka kuduga kwijambo niyaza naguha umuco kwiye. Merci. Bo ikintu cyo muri Congo bo je kishinzwe kunda bisukwamo ntabyo nuko ko ntafise information zihagije nka MONUSCO. Sinzi exactement imyaka imaze muri Congo na bira yayo. Je umenga ni ikintu tukome organisme menshi ya UN ni ikintu très moribonde kiraho nyene kugira ngo abantu bamwe bakorera amafaranga. I don't see ko ndi wrong kumbara ari kuri tele barona ikishobora gufasha kumbure humanitaire mugabo c'est pas nk'iyo MONUSCO sinumva exactement ikintu bira yaho ntayo nzi ko ari kimara muri Congo mugabo yashoboka. Mboko M23 ija kuri 7 birometero 75. I don't have an issue with that. Provico batagira 75 baja muri west. Okay, that's a joke. Baja muri east, sorry. Provico batagenda bagenda muri est ya Uvira 75 km ko babasanga bari sepa imuramvya. Ibisigaye ni bataramutse nta kibazo je mfite kabisa. Uvira bakeneye amahoro. Sinzi umuntu wavuze mwene wacu muri Noro poje mu Kayanza nta bantu benshi nziyo canke Ngozi ya Kirundo. Cyabwira ko by'Uburundi twese ivugo nkoresha twese ideni turi bene wacu. Okay, reka data turi bene mugabo umwe. Niko ntuze sinzi umurundi umwe yigeze kuvuga ngo mu Burundi nkariyo bode hasi. Ubu ngira nta genetique yize. Nta genetique yize. Ni mwiyo sansi ko twese turi bene mugabo umwe ni bene wacu abakongomani abanyarwanda. Nta kindi sino we ko nakubonye muri video blog bo nimba ari ubwo bwene wanyu bashaka kuvuga nibaza ko sindavyibaza duga kwijambo.
ntuzeye ivyo vy'amarasi sinzi nanje nibaza ko kumbure hamwe ntuzeye nibaza ko kenshi na kenshi Dr. Mastermind iyo turiko turavuga benshi abantu baja très scientifique hari igihe rase udasanga isigura rase nkuko tuyizi muri scientifique tukome mbona abantu bavuga muri tribe bashyiramo ibintu vya très scientifique urashobora kuvuga nk'uko uti bon twebwe nka twebwe dushobora kwitwa tribe nk'ubu turi kuri YouTube kuvuga Mastermind tribe no kuvuga bajya aba followers biwe ikitwa tribe bien que kumbura idakwije definition scientifique anthropologique ya tribe Bo muri medicine gushira abantu muri kategori mu mahase birafise akamaro kaniniya kubera ukuntu tugenda turevuriwa hari ukuntu ntuzeye hari amatrait tugenda turahanahana nk'amagene n'iki mugabo muri medicine nta kintu kijanye na segregation kiba kirimwo n'amayetide uzoyabona baravuga ati ubu muti ku banwari bangana gutya les asiatiques bangana gutya ariko kazi bangana gutya hariho nk'imiti usanga les noirs bareponda neza par rapport y'abazungu gusa muri medicine hasi dufata ubwoko butatu gusa ni les caucasiens abo bitanuze abo les européens hamwe les noirs na les mongols nayo maklase atatu yonyine abaho none navuze ntinuzeye definition scientifique na definition vulgaire kenshi usanga zitandukanye rero iyo abantu bariko baraganira kenshi bakoresha vulgaire pas scientifique so no kubatahura d'ailleurs hari umurundi twara Raffaele ntibazonkiza sinzi ko akiriho umugabo yanditse igitabo cyo nagisomye nko mu myaka ya 1990 yandika ngo Afrique malade du racisme tous azimuts kandi yavuga afite yavuga ijya sinzi ko umuntu wita tribal conflict dufite mu Burundi uvuga ko nabo nyine nubwo yari umwanditsi mbwa yafise racisme sepa ivyo novuga ko ntawo birandira ko tuje ku Burundi en principe ivyo cyane muvuze ngo ivyokorwa yemo nako ivyokorwa mu sanzo bujya kugira ngo habe intégration régionale hatangura kuba d'abord intégration canke unité nationale babazandega nka buyoya kuba ubumwe bw'abarundi d'abord you see donc ubumwe butahari within a nation umva nibwo bwatangura kubaho hanyuma hagaca kuko kenshi na kenshi ubonye conflict ziri hagati y'ibihugu hani usanga ziriko ziradeborda hanze nk'akaroro problème hagati y'u Rwanda n'u Burundi en principe ni itangurira kuri problème interne yo mu Burundi yuko hari abantu bagoze kudeta baja mu Rwanda donc iyo kudeta itahaba nta bantu bariko bari mu Rwanda urumva imigenda y'u Rwanda n'u Burundi ikaba imeze neza bo bajya muri Kongo bakora kurondera rede tabara abarundi na nzabampema donc kumva ko mu Burundi hari situation uvuga iri volatile ituma hadashobora intégration n'umuvuzi wabo ibintu nk'ivyo donc hotangura d'abord à l'interne ibihugu bikavyubatse neza birimwo umutekano anaje tuma nka East Africa ikiri Tanzania Uganda Kenya kubera omwe ivyo bihugu à l'interne byameze okay yari plus fonctionnel que bagiye gushiramo camo ca iyo ntuze yahagera yavuze ko baje mu bantu b'abanyamahanga gushiramo abantu b'amanyama n'amagadigade b'abantu n'abanyarwanda n'abakongore bona abanyarwanda barudusirita nitwe dufite amanyama menshi community itangura kugoyagoya donc numva ko à l'interne niho hatangura kuba sécurité hanyuma entre pays naho bigatangura kuja mu ngiro c'est ça nico kibazo muje mbona kihari ko haba donc problème hanyuma hakaba ba leadership bafise vision abadira bafise vision iyo dufise muri Afrika abadire bose benshi usanga bafise umunoho araba inyungu ziwe niza famille yiwe nazo ntitugoye gusatisfaiza muri Uganda hari president Museveni ministre de la santé sa femme chef d'état-major son fils donc ucawumva iyo ni royaume cyangwa ni république c'est ça donc ico gihugu kintu cyo kibazo kiri muri Afrika usanga umupresident araba inyungu ziwe niza famille donc afata igihugu nkuko ari tongo n'itongo rikora uri maximiza ku buryo riha maximum kuri famille yawe arageza akamaximiza ahashobora gushira umugore we akahamushira ahashobora gushira umuhungu we akahamushira ibintu ashobora kuronka yaba magift yabiki akagenda akavyakimira akabibishira ngaho doye kujya itongo cyangwa business wifise uyimaximiza ku buryo itanga maximum de profit kuri famille yawe
ahubwo muri business wacu no kuba no kwiyumvira uti reka mfashe indi business kuko nayo yungutse nanjye nshobora kuzokunguka separi nka Coca-Cola kavuga ati badufurunisa ama ingredient reka tubafashe bobo abanyafrika usanga nico kintu ntakibona ko peut-être agize environnement imuzungurukije kamera neza ko nawe yobaho neza rero nico kibazo dufite en fait muri Afrika usanga nta baridera afise vision y'igihugu cyabo letalone novuga vision intercontinentale ico ni ikintu gikomeye cyane kandi ico kidashobotse ibisigaye ni kujya bavuga nko kurimira kugwire uri kuramira kugwire nyene bagenda batwenga ugasanga kwera afise vision ku gahu gatoyi nta kuntu ngira vision kuri region niya bace bahura banywa inzoga banywa amazi ya kinju basura bataha bafata amafoto basura bafata indege bagenda bagaruka ukitega inyuma y'imyaka 10 20 30 iheze hari Union Africaine yabayemo oyiwa nibiki ukaraba kintu kimushize kuri biri kintu bakoze hari conflit basolvinze hari abantu baba baranywanishije hari terambere bazanye abanyagihugu babo hari recherche scientifique barakora kwati made in Africa kubera Union Africaine ya sponsorije cyangwa yashigikiye iyi centre de recherche runaka absolutely nothing ariko semerera utaraja kure je dans mon imagination umuntu amaze kuba arongoye igihugu cyangwa atwara igihugu muri rusangi ku bwanje bon il doit travailler pour le pays uti gute peu importe ko busibiri muri ico gihugu nibaza yuko uko ateza imbere igihugu niko ni nonbo nivyo yahora kemura kwakura ko niko vyongerekana kuko iyo kwiyumvira gutemvya igihugu kandi urumva ariho ari habega je numva dans mon imagination naho umuntu yoba adafise vision cyangwa adatwara neza nkuko tuvyipfuza objectif nyamukuru nuko ico gihugu bari karatwara cyotera imbere kugira ngo aronke naho hantu asamura bo iyo ushizemo logique niko vyagomagera nico tumagiye logique y'abarideri bacu ntayitahura mfete sindumva logique yabo igihugu cyotera imbere pana noneho gusamura burya ngo nta urira havuze induru gusamura ko karasamura in either way kuko navuze famille imwe ntigoye gutunga famille imwe y'umupresident famille imwe uri president ntigoye ngo urabiza situ muri Afrika umuntu akugabira inka ibi nibi ntigoye famille imwe ntabwo ari effort niniya mugaba hubirira niho donc batiyumva ati bon ndabiriye ahantu hameze neza canke honneur canke akanyarigabo I don't understand mind y'abarideri sino urabazi bajya ba mubutu kuntu bari batunze egaje mbonye bon jendi idio en fait mbonye image yabuvira muri uyu mwaka nabayeshete ko atakaburimbo ihari amini come on no erega iki gice cyose cya Congo Est ya Congo nibaza ni gice kitari connected kuri ntuze Kinshasa ubu ngira niho batangiye kubivuga cyane gose sino avanone uzorabe ntuzeye aba bakongore bose muri Est bese bizaje Bujumbura bese baza kwivuza haje Bujumbura donc la majorité uraye n'aba bajournaliste bakomakomeye usanga bize i Burundi haje Bujumbura n'abagira amavakasi donc ni bonne ni région iri très na Congo centrale byonye bon sinzi ko le reste du Congo yoba iri different cyangwa Kinshasa but anyway ucuza nko mu Burundi uzi umuntu witwa Kasimara yakorera OMS bishe sendo turamuzi ko ari docteur ujya amakuru avuga ko yahowe iki amakuru kare ivyo numvise ko hariho imiti yaje ya malaria canke materiel za malaria siniko ya miti n'imisegetera n'ibindi bikoresho hanyuma umuhizi umwe acara bijya vyose hanyuma OMS tangwe investigation baca bamuvanamo none wewe uri mukuru w'igihugu kaje imiti y'abantu bagwaye malaria umva ushaka iterambere ry'abo bantu cyangwa ushaka iterambere ry'iwawe gusa donc bibonekeza ko abanyafrika mahera ntiyajya mu ngwano mugabo kubera igihugu kiri mu ngwano burya hari amasacrifice menshi akogwa kuko ntihende birashoboka nozeyero cafe Burundi bayishora kuri marché noir za Congo nyene barazishora kwira baronke ntuzeye birashoboka ndetse kubesha no sinzi ko yaritungishije birenze sinzi birashoboka mugabo umenga ntabwo yabigaragaza kumbere yanyegeza mugabo kumbe no bandamurenganije ntabwo yitungisha
mugabo uraba aba bahizi bari ngaha bo burya bunyoni bavyo ngo yarafise inzu zingahe kumbure mvuze bunyoni ari mu gashope tewe nta kibazo biteye avuga ko yarafise inzu zingahe Bo nivyo ngo inzu bavuga 10 mugabo nta amatitre foncier turabona bwana Semerera. bon kumbure ivyibonekeza vyangana gute ivyibonekeza vyari bihuye n'umushahara yakorera ivyibonekeje dukuyemwo ivyo bavuze probablement not donc Bo ndi warasomye kuvuga Panama Papers Semerera. ahubwo Panama Papers nico cyo kwereka ko en fait iyo teori yabo ngo abantu bashaka ko igihugu gitera imbere ngo none batera imbere Panama Papers ni kimwe mu kwereka yuko en fait abaridere bacu ahanini bashira imbere inda zabo mbo kubera muri Afrika hatariho checks and balances baca babigira impunema ahandi kubera kumbura hariho surveillance runaka opposition alternance ama media nibiki barinyegeza ntabwo babijya ku mugaragaro canke akavuga ati kumbura nzohava ndavyishura kujya kwa ba Sarkozy mugabo ndi kukwereka ko abaridere en principe c'est inhérent à la nature humaine abantu barikunda peut-être naje mbonye aho ndabikwega no bikwega so ico reke mu bituma ibintu vyinshi bica bigenda nabi kubera nta usomera induru ivuga kandi burya nko muri famille wawe hari induru nta kuntu n'umugenzi ntaza kukuramutsa kandi nawe uragira n'isoni kuja kuramutsa abandi bagenzi donc intégration gishoboke mu bihugu hagati hari induru c'est presque impossible hanyuma donc hagacaba nibi nyene problème transfrontalier peut-être ama tribu imwe ngaha yindi kaba hari ugasanga biko bitera induru Afrika ifise n'ikibazo c'ururimi en fait kubera nko muri burya avuga ngo Africa Union ngo yiteranije yongana na China ishobora kungana na China muri canke yo irenze bashobora kungana muri nombre mugane vya la même cohésion sociale ufashe president wa Angola na president w'u Rwanda ukamushyira mu president wa Egypte barondera mu interprete ari bihugu bitatu gusa donc ico naco n'ikintu gikomeye cyane na culture burya ziratandukanye bon niba ufashe umuntu w'umurundi yamenye ibintu vy'inzigo n'ubuswahili ukamushyira no mu Zimbabwe yamenye ibintu biri honnête ntibashobora gukora business kuko agomba kunyegeza uri nati vyagenze gute ugasa donc Semerera urayibonera no ngaha mu karere tutavuga nk'ingwana yo muri RDC urabona nk'umunyamurenga umapfuye ngira ngo isi yose irabimenya ko hari umunyamurenga umwe yapfuye mugabo imiliyoni n'imiliyoni z'abakongore barapfa bose bakirabira hirya nko kumengana ibikoko kwa ngenda ko ari benshi anywho ndashaka kuvuga ko harimo iyo disconnect muri culture mu ndimi languages na problème interne z'ibihugu bituma en fait iyo dream ya Union Africaine canke USA United States of Africa c'est impossible je ndi très pragmatique no vyo kudreaminga vyo ni sawa nagize ko agenda mu revolution en fait nama nambara inkofero ya Che Guevara nsoma la troisième théorie universelle oya aba revolutionnaire no gutwara ntibatwara kubera ama ide yaba barenge ntuze ibintu by'intwaro kandi baza kwirota ubashyize mu ntwaro atari ideale niyo cyatumye n'ujya Ernest Che Guevara ntigeze aja muri ntwaro ya Fidel Castro ahejeje gufata irya ntuze Cuba yaciye agenda muri Sud umenga gufasha muri zya za Bolivie n'ibindi mbona je ngira ngo yanye friwanshije mbona ibintu mbonye guverinoma mbona amafuti menshi ko yo mvuga nti no this is ridiculous but in any case navuga ko jewe ntabwo muri politique no kuba pragmatique donc il y a des hauts et des bas il y a des bonnes et des mauvaises décisions nibaza il suffit d'être pragmatique mbwa uri ntuze idéaliste donc tu peux pas faire de la politique par ailleurs peut-être nko mu bantu je n'aba idéaliste urashaka cyo n'abapana nk'abapanafricaniste benshi n'abadéaliste donc arafata ikintu abona ko kiri kwarema akarengana izo obstacle zose dufise hari umufrete uhora tuganda kambira ngo urabona ngo Burundi ngo icofata ukunukuri ngo ibintu byo bitunganye lo si c'est de trop yo si no hari kibazo si avec si on peut mettre ababene wacu bigo baratubwira ngo yango mu Burundi ngo bashangwa abatwara nabi ngo twe tuje byose ngo dukayiba nturahashika utarahashika byose bari ideale mwa ya beaucoup d'obstacles uhasanga umaze gushikira ntuze igihugu
none babona badako nawe nyene waba ari mu idealist harimo Uburundi bufise ikibazo novuga structural utashobora kusolvinga muri deseni imwe nta bato magique wokubita mu Burundi ngo uko aho bugereye nta bato magique wozana ingorane nuko ibibazo dufise mu Burundi hari abantu bifitiye akamaro baguma les acteurs de ficelle hari abantu ivyo bibazo batagomba kubinahera kubera bibafitiye inyungu raba politike y'u Burundi ifatiye ko ivyo bibazo nyene baba bapoza baba bakibosi nico kwa nico novuga ntuzeye none ntiwumviriza ku marezo sociaux cyenda narumvije umuntu umwe yombwira umugambi umwe 2 3 ndabura nico gituma hanye iyo nje mu madeba mbanje nko kubaza ibibazo kwa wivye kuravuga ubikura he ufise ntuzeye inyishi ziha abandi badafise icyo uvuze ni très important en fait problème muri Afrika cyangwa mu Burundi nuko ivyo tugaya harimo abantu bashaka kwiguma uko nyene pour des raisons kandi ari abantu bafise abari bafise pouvoir rimwe yo gushiraho changement ntabwo bashaka iyo changement ijaho exemple iri banale ni nk'ibintu vyo kudigitaliza ibintu bifasha kugwanya igiturire batangiye kera babivuga mugabo sur terrain inkuru hari nuko bavyanka bose uko ushizeho ico kintu cya transparence gituma abantu badashobora gukama bati no ivyo uri kuzana nibiki kandi ari kandi bafise decision zo kushira zo implementer izo change umva abashaka ko ibintu bihinduka nta bashaka ko bihinduka abizo bashaka ko bihindura bashaka ko bigumuko kuko niho ba profit bimwe navuga vyo kwitungisha na famille zabo navuga biri structurel atari ibintu uvuga ngo biroroshe guhindura kandi kugira ngo kari mu hene kari no mu ntama burya kenshi nake turabesha ngo problème ziri mu maridere no problème ziba abanyagihugu abaridere baje abantu bose jewe mfise imyaka 50 ubu abaje abantu bose twakuze twotsana ibijumbo hamwe nta muntu yavuye mu ijuru muri baje bose batwara aba officier twiganye ni benshi abaki nujya bunyoni novuga ko twari muri yindi time y'iskuti donc abantu b'abanyamahanga bavuye mu ijuru ni twebwe turahitamwo inyuma y'imyaka 5 badukundiye tukaraba umuhizi akomeye muri twebwe twavuga ati this is the best no dushize imbere umva nimba akoze amafuti no kuvuga twari wese ko we chose the best yedo tuzeruke donc promesse ya leadership ni tuvuga nti c'est très structurel biragoye ko bibavana mu bantu byo fata igihe kinini ndibuka ko nakubwira ibintu vya research ngo wo bahonya no ni hari ibintu muri indimo muri Catholic ngo nzobaha umutima mushasha mbashe mu muzirikanye mushasha nico dukeneye sino iyo ni idealiste nje tumavuga nti jewe byo fata ama deceni kuko nta muntu azoza kuwa plantamo umutima mushasha of course not